mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muturaba muri turabahaye ikaze abakunzi b'iyi sheni ya televiziyo yacu ya ODL TV. Ego murasanzwe muzi ko dukunda kuganira ngaha, turi abantu badatinya kuvugana ukuri, badatinya guhana imitwe canke ubwenge, ivyiyumviro bitwungura mu buzima bwacu bwa misi yose, bitwungura ubwenge. Ego murazi ko nababwiye yuko some nuggets of wisdom ni ibintu tuparataje kugira ngo bitwugurure ubwenge. Mugabo kandi nibiri mu kibano turabibona tukabivuga, tuyaga vyose nta na kimwe dusiga inyuma. Ego ndabahaye ikaze rero. Uno munsi nari narabibemereye yuko umuntu canke abantu canke societe igizwe na ibintu biri positive vyiza n'ibintu bitameze neza, twovuga ko ari nk'ama défaut. Ego de pratiques ziri toxique, ziri mauvais, zitari nziza, abantu bategerezwa kugerageza kwikura ahubwo bakadopta izo nziza. Mu bintu rero umunani abarundi bazwi ko canke de bonne qualité, ou bien mu cyongereza ni positive traits of Burundian as a nation, as people, ngira ndazibabwire. Ego narashoboye kuzitororokanya ndavye yuko ndakuze, ndamaze kuba muri societe ndundi, ndazi ngene twikomporta, kandi hariho n'ivyo uza wumva umu étranger, umuntu wo hanze akubwiye ati iki kintu vraiment abarundi ushitse nico kigufrapa, nico kiboneka ku migenzo n'ingene mwitwara n'ingene mumeze. Murumva rero si ibintu nakuye mu mutwe canke nifondereye. Iyo umaze kugendana n'abantu baguma babikubwira, uratebuka abona yuko rema abarundi, societe y'abarundi nuko tumeze, nuko duteye, ku buryo n'umuntu avuye hanze abona ico kintu ku murundi canke amubonye ari mu gihugu cyo hanze akidentifya ati iyi n'ingeso mbonye yuko nabanye n'umurundi canke namugendereje mbonye abarundi. Kuko mumenye ko bavuga mu kirundi ngo umuryango abumwe agatukisha umuryango, ariko umurundi ari hanze izi nyifato zibereye iyo azikurikije bituma ahishusho abarundi. Umurundi n'umuntu nyabaki. Hari akunda guca umugani ngo utazi umurundi amurundararako canke amurunda mu nzu. Abarundi turi abantu bisangije identité, turi abantu unique, kandi dufise enigme, mystère, mystère around us. We are mysterious people. Rero reka mvuga ivyo bintu biranga umurundi kw'isi yose, gitandukanye umurundi n'uwundi muntu w'umunyafrika. Yego abarundi ikintu ca mbere batuziko ni hospitalite. Hospitalite ni ikintu c'ukwakira ingenzi tukabikora neza. Yego no kuvuga yuko umurundi uje umugana umusanga mu gihugu ciwe canke aho agusanze arakuramutsa ati amahoro. Amahoro n'indamutso yerekana kuri wewe nyene uramukije uwo muntu, umuhaye amahoro na wewe ngira ngo ufise muri wewe, kuko ntawe utanga ico adafise. Yego rero uwo muntu umushize deja muri mood nziza, acavuga ati uyu muntu aje neza, uyu muntu ambwiye ati amahoro. Yego hospitality y'abarundi iri kuri top level. Yego kubera turavuga ati kaze iwacu, kaze muhira, kaze mu gihugu iwacu, ikaze neza, uje neza. No kuvuga yuko uje dushaka kukureseva, siko kuko umushitsi udashaka kwakira ushobora kumwirukanira kure. Mugabo twege dusigishika, umurundi yakwakiriye ukibona igishika yakwakiranye. Yego je naraje mu Burundi ngarutse imyaka yose nagenza muri vacances,
abana b'umuryango baranyambira nkumva nyene nshitse ahantu nkunzwe, nshitse ahantu nari urumva niteguriwe, ahantu bari bafise igishika cyo kumbona. Rero hospitality y'abarundi ni ikintu dukwiye kuvugangwa ko, ni ikintu dukwiye kumenyekana kuri level mpuzamakungu, aho bavuga ati number 1 hospitable country or country with hospitality is Burundi. Ego tuzo turavyerekana mu byo dukora, turata igihugu cacu, turata za zunze abari muri gisata cacu kwakira ingenzi. Nibaza yuko babikora neza kugira ngo ntihagire ingenzi zogene bavuga ati umurundi ntari hospitalier. Oya, turabantu bari hospitalier rero, kandi dukomeze uwo muco, ni mwiza, n'ingendo nziza cyane. Ikigira kabiri, abarundi turabantu bari self composure, no kuvuga yuko abarundi turafise manerisme zo gutuma umuntu avuga ati uyu muntu arifashe, yifata neza. Self composure umuhereye kumuraba ku mubiri usanga umurundi umva yiyerekana neza, kuvuga ko kuva ku mutwe yateguye agashatsi neza, yambaye neza, ari bien présentable. Iyo rero self composure n'ukuntu tutari violent, turi peuple iri self well composed, ndagikunda cyane. Ikigira gatatu, hariho kuba turi politesse irashobora no kuboneka mu majambo dukoresha. Yego, ntidukoresha amajambo yerura, ntidukoresha amajambo nuvuga yashoka, ya blessa, amajambo dukoresha imvugo mbabarira amatwi, niko noyita mu Kirundi. Dukoresha imvugo nziza, imvugo amajambo ari politesse urayibona muri bya bintu byo umuntu agukoreye ikintu ciza uragishima ukamubwira uti merci. Politesse mu gusaba imbabazi iyo wakoshereje umuntu. Politesse iri mu kuvuga uti s'il vous plaît, ntube nkaho umenga ico kintu ni gisanzwe, canke umva turazi guca bugufi. Simvuze kunama, mwumvise ntuze politesse, simvuze guca bugufi. Simvuze guca bugufi muga simvuze kunamira umuntu, kuko bira nabyo byo kunama cyane sivyo byerekana politesse, canke sivyo byerekana ko umusoneye cyane. Hari aho biba biri superficiel, muga politesse ahiri iraboneka, ni ikintu tuzwi. Ikigira kane, abarundi turi abantu bari avid learner and fast learner. Turi keen to learn new things, turiga indimi aho tugiye mu mashure yo hanze, mu ma universite. Abarundi bari distinga, ashitse bakavuga ati ujya muntu ariko araronka amanota menshi muri faculty wabo ninde. Urumva kenshi abarundi n'abantu b'incabwenge. Ubwo bwenge rero umenga ni do generation en generation. Nukuri murundi aho mutereye hose, we adapt fast. Tuyadapta vuba, tugaca tumenya ingene aho hantu tuhaba. Sinzi ko hari umurundi kenshi umujana ahantu akananirwa kuhaba, mugabo benshi novuga yuko tuzi ntuze turi cultive kandi nituba depayse. Oya, nituba depayse, agiye ahantu kamwereka ati ascenseur escalator yantuze tapirura bayiduguku, iyi mashini bayikoresha uku. N'ahantu tutaramenya indimi baraduha instruction kandi tukazikurikiza. Ni ukuvuga ko abarundi IQ iri ku rundi rwego, dufise high level IQ. Sinzi dutegeza gutangura kuyikoresha no mu bindi bintu, kuko abarundi ni incabwenge. Ndakubwiye aho bari hose umurundi ari demarka, umurundi ari distinga, akaba uwa mbere. Yego, ikigira gatandatu,
ikigira gatanu, abarundi turi family orientated, no kuvuga yuko dukunda imiryango yacu ça compte beaucoup pour nous. Ibintu byose tubikorera muri structure, muri unité ya famille, yaba famille nucléaire ariyo papa mama n'abana mugabo na famille large turayiha agaciro. Nico gituma mu manza uzobona umupapa abapapa bo mu miryango yose bahabwa ijambo kugira ngo ari utanga umugeni n'usohora umuhungu bose babinezerererwe bi-exprime. Abavukanyi b'uwo muntu yagize urubanza mariage bakabivuga. Haba mu manza zose abarundi n'abantu umuryango bawushira imbere. Murabona ko n'imbere twicarika imiryango ntidupfuwo tuhicaritse, ni ukuvuga ko umuryango ni ikintu kitwinisa. Nibuka ko mu minsi yahera nigeze kumva bavuga bati mu bisanzwe societe y'u Burundi yari igizwe cyane cyane ivyashigwa imbere yari imiryango. Ni ukuvuga bantu muhora muvuga ati je mva mu muryango w'abavumu, umuryango sinzi yindi miryango mugabo imiryango yararuta valeur, yararuta agaciro. Kwivuga umuryango uvamwo vyararuta valeur. Ibintu ubutuzi vy'amoko arivyo umenga nivyo vyoza imbere, kandi atudufise yari kuba wavutse mu muryango ushoboye ikiniki ukamenyekana kuri ico. Descendance ikurikira y'uwo muryango, hierarchie, no kuvuga kuva kuri mu ancêtre w'uwo muryango mwabamuzi ko mushoboye iki. Ego rero imiryango ni ibintu abarundi n'ubu bagishira imbere. Ego structure y'umuryango iracubahwa, ni imiryango ngaha iratekanye, igerageza kugira ngo yaguke, itekanigwe, ibeho mu mahoro. Urumva ni ikintu ciza cyane kuba turi deeply. Ego nariko mvuga kuri ico cerekeye abarundi barakunda ku umuryango. Abarundi barafise ukuntu bakunda kurongora kare no kurongorwa kare. Kubera iki? Baba bashaka gufonda uwo muryango hakiri kare, bashobore kuza abana nabo nyene uruhererekane rwo gufonda amafamiye. No kuvuga yuko de génération en génération tubona yuko abantu bararongora vraiment bagafonda des familles. Ego des familles nucléaires, des familles ntoyi nigizwe n'abana papa mama n'abana. Hakaba rero na famille nyene élargie igizwe n'aba oncle, abatante, haguma hari des liens solides za famille. Ego hari umuntu yigeze kumbwira mu kiganiro naheruka gukoresha, yarambwiye ko yarongoye umurundi kazi. Ikintu yasanze yuko kubera yamana n'abajene akorera muri secteur ya jeunesse, yavuze ati abarundi barongora kare. Ngiye kuva mariage menshi na mariage mbona yuko barongoye bakiri in the prime of their youth. Ni kuvuga ko izo hate yo gufonda des familles kare. Ego la famille est tout ku Murundi. Nukuri bavuga ngo n'igito gitabwa iwabo. N'amafamiye afise abantu babagoye mugabo usanga baguma bafukana. Abarundi mu miryango barafukafukana, ntusanga ibintu byose babishize hanze. Rero sale ziguma ziri solave en famille sizwe no idekriva famille mu Burundi. Uwoza kuraho imiryango, ingo n'imiryango yoba sinzi twomugwanya twese twivuye inyuma, kuko nico kitugize. Nta muntu akomoka ku giti, twese twavuye ku abavyeyi natwe tuzoba abavyeyi n'abana bacu gutyo de génération en génération. Rero nitwege wo kubumbatira iyo ntuze atunziza dufise yo kuba mu Burundi tugifise imiryango irondoka, imiryango iri healthy, itagiramwo injyane, itagiramwo induru. Kenshi imiryango y'abarundi iratekanye, niko nobivuga. Yego ikigira indwi novuga ko nyene Imana ari ikintu
dushira imbere, so we are deeply religious. N'abazungu batuzaniye izi religion nyene twese turimwo, abakristu, abaroma catholic, abaroma, abayisilamu, umwe wese ayidentifia, kandi turasonerana muri uko. Nimba twarapfuye ibindi ethnicité n'ibindi, mumenye ko hageze kuri religion turasonerana. Hari ukwigenga kwa umwidegemvyo uku worshipinga wherever a person yumva hamunyura. No kuvuga turafise freedom of religion practices, canke religious affiliation. Turi free vraiment, nta numwe abipfa n'uwundi, nta numwe, nta ngwano turumva ngo zavuye ku madini ngaha mu Burundi. Nukuri ico kintu nta gihari. Amadini yose turabanye neza. Nous sommes un pays laïque. We are deeply religious people in Burundi. Nico gituma abantu mu gufungura, mu kuvuga amajambo, mu manama, imbere yuko batanguza ikintu batanguza gusenga kenshi. Rero ni umuco mwiza cyane wo kwankuraja, kuko ahantu hatagira Imana sinzi ko hari ico bakihasigaye. Yego, 18 rero turi approved, novuga ko turi approved people. Ntituri extravagant mu bintu byose dukora, kwambara, kugira gute, ntituri très extravagant. Prude no kuvuga kenshi iyo umuntu avuye hanze agashika hanze, arafise ukuntu abantu bambara ibintu, ugasanga abakobwa bambaye ubusa bagenda mu mabarabara, kandi bakabigira ibisanzwe bakabinormaliza. Ariko ushitsi no usanga abantu batari ko barakorera ibintu novuga ko ari vy'igikoza soni muri public. Abarundi ngira ngo naho yashaka gukora ivyo bintu byose arabinyegeza. Hari abaja mu mabwate nijoro atanumwe amubona, kandi niho yambara iyo mpuzu yiwe, kuko n'umuco wo kwiyerekana kuri swimming pool waratunaniye. Kubera iki? Turi abantu kwerekana imibiri yacu, nukuvuga to be out there, werekana byose ibintu turacafise ya soni. Kandi navyo ni vyiza. Kubera iki? By'abana banje barambye bama ngo ntitwiga duhura n'abantu bambaye nabi nkuko twahura hanze bambaye ubusa, presque ni hanze basigaye bagenda gusa, kandi umenga bireme, umenga niyo mico. Ushitse ngaho usanga abana b'abajene bacambara neza, ibintu vyisoneye, kandi ivyo biratuma nawe bipreserva ijya innocence yabo. Turi a prude nation, ntituri extravagant gose ku buryo usanga umurundi uca umubona kubera ku mubiri wiwe ukuntu yipresence na extravagance irenze. Oya, abarundi turi class, turi prude. So ico cari ndashobora kurenza ko nama ndabaha bonus. Abarundi turafise ikintu tuzwi ko turafise ikintu bita survivor instinct canke resilience. Turi resilient. Uravye iyo twavuye muri histoire y'igihugu cacu, twaraciye mu bintu bigoye, twaraciye mu bihe bigoye cyane, ku buryo yaba turi abantu tudafise optimisme yuko ejo ni heza, ejo hazoba heza. Sinzi iyo tuba turi une nation yuzuye nk'abantu bari déprimé. Ariko je ndashima resilience abarundi bafise. Iyo hateye iki niki biza bitandukanye, n'abantu baca bashigikirana. Kandi naco nyene ndazaho gishirako solidarité ni ikintu kiri mu Barundi, kubera nyene bibako umubanyi niwe muryango, niwe atabara habaye ikintu, niwe atangura kuza. Urumva rero iyo ni positive trait. Ntitwigungirana ko umubanyi yamarika aravuga ati nyimba jewe mfise iki ujya atagifise, reka nirukange ndakimufashishe. Ari ama communauté menshi
apana yari gated aho twugaye amaparcelle tukugaza amaportail n'ama clôture yagira hariya oya aho niko mvuga muri iyo solidarité uyibona muri ya communauté za ruguru communauté zo mu makartier populaire umuntu abuzi kiniki arabwira umubanya ati makunyu gerageza umpikiniki kandi bakabikora rero abarundi bafise umubano mwiza kuri ico solidarité irahari ego atari ingwano zagiye ziradukiramo ngo abantu bagira amacakubiri canke binubane mugabo mu bisanzwe abarundi turafashanya turafise solidarité idasanzwe no mu manza murabibona yuko umuntu wese yumva ko yogira ico ashikanye agatanga ikimazi mu manza z'urupfu agatanga mu ico bituma birangira ngo mu manza z'umunezero umwe wese aza yitwaje ikintu abarundi kera baca batarika igitoki bakagana kugira ngo umubanyi ntuzeye urubanza rwiwe ruze rutoke rumere neza ntihagire ikibura iyo ni solidarité idasanzwe turayibona no muri ya ntuze bita ngo guhinda ikibiri kugira ngo umwe wese agire afashe mugenzi we kukuza isemo barime hanini barahinda ikibiri rero iyo ni solidarité iri mu Barundi tugarutse kuri ca kindi ca survival instinct and resilience no kubera nyene iyo myaka myinshi twaciye mu bihe bigoye yatwigishije yuko umurundi ya self composure navugigira kabiri no muri ibi bihe irakora kuko ntakubwira ngo byose ni bibi canke ngo akubwira ati turanahisha washima turahisha aho tubabaye kubera sinzi ko ari byiza canke muza kubishira kuri bibi umurundi ntashoka kwereka yuko byose byayangaye abanza kwanza kugerageza uko ashoboye kugira ngo akwereke yuko bikigenda neza rero abarundi turazi kwiadapta muri ivyo bihe bigoye tukabana navyo tukarindira ejo heza ego abingwano zitahitanye baracariho kandi barashimira Imana kuba bakiriho ego nuko ico twifuza kinini uko atangwano zosubira iyo resilience iyo survival nayo dushaka gusubira kandi gukoresha cyane twokwizera yuko ibintu bibandanya biba neza muri kino gihugu kugira umurundi wese atekanirwe umurundi wese aronke ico akeneye akora akazi yimbure ashore ego aronka mikoro yo gutunga umuryango rero ivyo byari ibintu bitugize twega abarundi nyimba hari ico nibagiye muje muravyongereza ko muri commentaire ariko ni ibintu vyiza cyane twogenda turacultiva ni ikintu cyo kwiratira ego kujya no abana naho bavyara badashobora kugira ingeso zimwe n'ibihugu bitandukanye byo muri Afrika naho twese tufise uruko bagwira mugire commentaire y'ibindi mwifuza ko twoganira ko ubutaha hama mupartage mu magroupe menshi izi video nza ndabakorera zitrending kubera ndabaganiriza ibintu biri ku mutima nimba hari umuntu amaze kumenya Dalila amuzi en personne siniyorobeka sindi umuntu atavuga ikintu akuye ku mutima amininga rero I mean what I say muri ibi biganiro twigishanye tubandanye turoranirwa aho turi ego ndabakunda mwese iyi ni ya chaîne yanyu mukunda muri ca kiganiro Nuggets of Wisdom merci bien à bientôt.